Baramukije mwebwe mwese bakunzi ba B-Info News aho dukurikirana muherereye hose ndababwire ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Turacari igenekerezo rya 24 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025 ikaze muri kino kiganiro cyacu gikomeye cyane aho tugiye kuyavanca cyane kubijanye n'umutekano w'igihugu cyo Burundi. Ndagusabe kuraba kino kiganiro kugera ku mpera yacu uko tuza kuhavugira ibintu byinshi, twaza kuhahishurira amabanga menshi abantu benshi mutaramenya kujanye n'ibiko biraba mu karere ndetse nibishobora kongera kuba mu gihe hatoba igikozwe. Tugusabe wamaze gukora subscribe, tugushimire cyane. Tunasabe wowe utarabikora kugira ngo bikore hama tubandanye twagura umuryango munini wa B-Info News hama ibintu bibandanye bibaneza cyane. Muri kino kiganiro abenshi ndazi yuko maze imisi miko murumva ama propaganda avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyo bakigira gitere igihugu cy'u Rwanda twaje bagire ku muriri tubabwira ahubwo ico byari bigamije kuko amakuru yose twamaze kuba tuyaronka yuko igihugu cy'u Rwanda cyamaze kuba citegura gatanu kugira ngo gishobore kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Bishobora kubikubwira biharira, ariko muri kino kiganiro naguteguriye amayeri yose u Rwanda korakoresha kugira ngo bikunde bagabe igitero ku gihugu cyo Burundi. Ndaza kukubwira bamwe mu ajenerale bakomakomeye bahoze mu gisirikare cyo Burundi bako rafatanya nizi nyeshamba z'u Rwanda kugira ngo bikunde baze bagabe igitero mu Burundi vuba cyane mu gihe hatoba igikozo. Ndazi abenshi ntimurashobora kumenya ikiro kiratambuka, ariko ndaje ndababwire yuko aho ariko harategurirwa ivyo bitero byose bidasanzwe byo kugaba ku gihugu cy'u Burundi naho bazoba baciye hose tuje kuhababwira muri kino kiganiro nkuko amakuru yacu twamaze kuyegeranya atakibazo na kimwe ko subscribe baramaze kumaze gukora ibintu bikomeye cyane. Ndetse muri kino kiganiro turaza kubabwira uko ibintu bimeze ndetse n'agace zino nyishima z'u Rwanda zigomba kwinjirira mu gihe hatoba igikozwe. Kaze ni karibu rero wese dukurikirana mwarakuhezagiwe cyane kuba mukurikirana B-Info News, ariko ndababwira neza yuko nobasaba kandi yuko mwokwihangana tukabana muri kino kiganiro cyacu kigufi cyane, tukabana muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kuyagira hamwe ibijanye n'umutekano w'akarere cyane cyane umutekano w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Ati bimeze gute rero, byifashe gute? Hari amanama amazi imisi ariko arabera mu gihugu cy'u Rwanda, amanama ategura cyangwa amanama kategura umugambi mubisha ku gihugu cy'u Burundi. Amanama ariko arategura kugira ngo hashobore kugirirwa nabi kugabwa ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ano manama novuga yuko ari amanama yateguwe na bamwe mu ndobozi z'igihugu cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bajenerale bahoze mu gihugu cy'u Burundi, bahoze mu gisirikare cy'u Burundi, FDNB nk'uko nza kubibabwira muri ano makuru. U Rwanda nobwira ko hari kubera inama zidasanzwe aho bariko ibyatanguye barekura ibinyamakuru cyangwa ibimenyesha makuru byose byo mu Rwanda gutangaza inkuru bavuga neza yuko ngo Burundi ngo buriko buritegura gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakanavuga yuko ngo igihugu cy'u Bubiligi ngo cyahaye ngo Burundi ngo amadrone wagera ngo ku 500 yo kurasa igihugu cy'u Rwanda. Inkuru nta nimwe batayumvise mu gihe babivuga yuko Uburundi buriko burahabwa inguvu n'Ububiligi bwo gutera u Rwanda, kandi Ububiligi atanurukwashu cyangwa imbugita bwahaye igihugu cy'u Burundi. Muri no minsi turiko turavugana nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Amakuru atugeraho avuga yuko Uburundi bugomba bugomba gutera u Rwanda bivuye Plito. Amakuru atugera avuga yuko ibi binyamakuru byavuga yuko batangaza ko Uburundi bugomba gutera u Rwanda. Iyo niyo plan ya mbere yo gutegura ibinyamakuru kuvuga inkuru z'ibihuha ndetse no kubwira bene igihugu yuko ari Uburundi bugore butera igihugu cy'u Rwanda. Iyi niyo plan babanje gukoresha nk'inkotanyo kugira ngo barabe neza yuko bashobora kugira ku mugambi wabo byoroshe cyane. Amakuru dufise yizewe nico bari bagamije nuko mu gihugu cy'u Rwanda hariko hamaze imisi ariko harabera amanama aho bakoranije bamwe mu nsore zagomotse mu mwaka wa 2015 mu gihugu cy'u Burundi, babegeranye namwe mu basirikare bagerageje gutera coup d'etat 2015, begeranye na bamwe mu basirikare bakomakomeye igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bategure uno mugambi mubisha ku gihugu cy'u Burundi. Ushobora kwibaza ati umugambi bawuteguriye hehe
vyagenze gute mwabimenye gute ndetse kubabwira n'ingene ano makuru yagiye gusohoka akaja hanze ndetse amakuru avuga yuko uwabisohoye hanze ubu tuvugana yoba yamaze kwicwa canke yamaze gutabwa mu maboko atarayiwe nkuko amakuru yacu abandanya abivuga igice aho bariko barategurira ivyo novuga yuko ivyo bibi bagomba gukorera igihugu cy'u Burundi naho bitwa muri Igabiro niho bariko barategurirwa ibi byose ndiko ndababwira aho mu Igabiro ari mu ikambi ya gisirikare cy'u Rwanda aho benshi muhazi uvuye aho bitwa Kabarondo ukajabuka uruzi kwitwa Muhazi ujabutse hakujya gato bivuga yuko ucushikira aho bitwa muri Mutara ujabuka mu gihugu cy'u Rwanda aho bita Karanganze wambuka muri Uganda. Iyi niyo destination cyane location nubwo byangoye ko hababwira kubera ko atahomenyereye nabihawe kunyene shoboye kubabwira yuko ariko harabera ivyo bikorwa bibi byo gutegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi nkuko abakuru yose atangura abivuga. Novuga yuko nkuko nari nabivuze niho hamaze kwegeranirizwa ya sore yakora ibara mu gisagara ca Bujumbura, ya sore yatera imugoye abapolisi, ya sore yahitana ubuzima bw'abapolisi, ya sore yakora amabwa mwijabe zangagara ndetse na zamutakura hose muzi yuko habereye ibintu bidasanzwe mu gisagara ca Bujumbura. Nobabwira yuko aribo bakoranirijwe ngaha muri Gabiro kugira ngo bashobore kwigishwa bikomeye uburyo bagomba kwinjira mu Burundi ndaje kubabwira uburyo bonyene bagomba kwinjira ngaha mu gihugu. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Yes, aribo bateguye kugira ngo bikunde bafatanye ingufu na RDF cy'u Rwanda bace binjira mu gihugu cy'u Burundi maze bagira ivyo bononye mu gihe hatogira igikoze nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Muri kino kiganiro cyacu twamaze kumenya ubuce inonyesha mbaza u Rwanda ndetse na bamwe mu barundi bagomutse bagomba kwinjira mu kugira ngo bikunde bashobore kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru tumaze kuronka nuko bagomba kwinjirira muri Kamanyora bavuye aho bitwa Kamembe Bugarama, bagomba kwinjira Kamanyora baca Kamembe ndetse bava Kamembe na Bugarama. Nubabwira ko Kamanyora ari agace kari muri Kongo gasanzwe kagenzurwa n'inyeshamba z'u Rwanda RDF umwaka urenga kano gace ariko aribo bakagendura. Kano gace kagabugwa n'igihugu kagabugwa n'uruzi Rusizi, Uburundi ngaha Kongo ngaha u Rwanda ngaha ku ruhande. Kano gace novuga yuko agace gafatanye na Rugombo canke intara c'ibitoki ya kera neza na neza abantu bari kuruhwa abari muri biriya bicoco bahabura neza yuko Kamanyora iri imbere ndetse iri hafi y'igihugu cy'u Burundi. Aha niho bagomba kwinjira bavuye ngaha Kamembe na Bugarama kugira ngo bashobore kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Bikora vuba neza yuko bagomba kwegeranya ingufu nyinshi bikunde bafate buriya buce bwo buri mu Burundi maze
ba progresse n'ibitero bitera vyinjira mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dufise nuko ngo bafise ngo n'abasirikare nkuko bitangaza bibandanya bivugwa mu butumwa bagiye murumva ngo bafise ngo basirikare ngo batojwe ngo bakomakomeye ngo bagomba ngo kwifashisha kugira ngo bikunde bagire kaisite muri bino bitero bagomba kugaba ku gihugu cyo Burundi. Ariko abarundi barayamaze bati ngo ibuye risetse niribacisha isuka twamaze kuba tubimenya kandi twaranababwiye kuva zino propaganda zitangura yuko atamugambi mubi uburundi bufite igihugu cy'u Rwanda ahubwo woraba neza yosanga ari igihugu cy'u Rwanda gifitiye umugambi mubi igihugu cyo Burundi. Ndibaza arivyo muriko murabona kandi ndibaza yuko kino gana nimwamara ko kicamara kibashikira muze kugerageza mu gisangiza abantu benshi bitume message igira kuri kugira ngo umuntu wari we wese mu gace asanzwe aherereyemo murabizi neza yuko ngo wikanze mu gahemwe ngo acana inkinzo duteramira amahoro n'umutekano byabonetse habanje kumeneka amaraso menshi y'abana bo Burundi. Rero nta mpamvu yo kongera gutakaza no mahoro nejya twimaniye imyaka itari mike mu gahengo ndetse mu mahoro twadufise tugereza kuyagabaniza ko nabandi batayafise. Rero abarundi n'abarundikazi cyo basabwa no gucunga agace kose barimwo no gucunga no kuba abajeje umutekano mu gace kose karimwo si ngombwa harinde kuza abapolisi cyangwa abasirikare. Murumva neza yuko u Rwanda murabizi neza ro kubanza gukora infiltration mugerageze kugaragaza ibyo byose mubona bitagenda neza mu maherere kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane. Murumva neza yuko bagomba kwinjirira Kamanyora bikunde bazanye ingufu nyinshi bagabe ibitero ku gihugu cyo Burundi bazo bavuye Kamembe ndetse na Bugarama. Ibi byose murabizi neza yuko ari hafi y'igihugu cyo Burundi. Uyu ni wo mugambi leta y'u Rwanda cyangwa leta y'inkotanyi ifitiye igihugu cyo Burundi mu gihe atogira igikozwe. Twababwiye neza yuko tuza kubabwira bamwe mu basirikare biko biravugwa bo ku ipete rikomeye rya generale ubo Barundi bariko ngo barafatikanya na RDF kugira ngo bashobore gutegura ivyo bitero bikomakomeye ku gihugu cyo Burundi. Bavuze aba generale bivuga yuko yateye kudeta mu 2015 ariko bikanka Godef One Yombare nawe biravuga yuko muri uno mugambi asanzwe arimo bariko barakora ko bashoboye kose kugira ngo bikunde banetralize cyane bagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse tubona banavuga ko ari warongoye izo nyigisho zimaze imisi ziriko zirahabwa ugwaruka ndetse twanababwiye muri izo nyigisho amaze imisi bahabwa bariko barahabwa inyigisho zo kugira ngo bateye barabe uburyo bashobora gutera batera ikindi gihugu kandi badasubira inyuma bagome ba progressa mu buryo budasanzwe. Bitware babwiye ku munsi w'ejo kuganana bahaye ibijanye n'inyigisho bariko barahabwa byose twaramaze kuba tubishira hanze. No babwira neza yuko makuru tumaze kumenya y'ubutasi nuko uwowe yasohoye ano makuru akaja hanze ari ministre w'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamaze gutoza neza yuko uwo ministre w'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda ubu akiri mu maboko yiwe yoba yahise atabwa muri yo micanke yoba yahise afatwa na leta y'u Rwanda kugira ngo ashobore kwicwa umwanya n'umwanya kubera ko yamaze kuba amena amabanga. Kandi ndazi neza yuko uno mugambi nyeshamba z'u Rwanda zari zateguye ku ndetse n'abarundi bagomotse ataho utagiciyemo kubera ko bisa no wamaze kugwamo inci cyangwa isosi yamaze kugwamo ivu. Tugerageje kuraba ingene ibintu vyifashe. Rero babwira neza yuko ano makuru yamaze kuja hanze yamaze gusakara abantu benshi mu yumve munayasangiza abandi mwumve igihugu cy'u Rwanda cyo kiko kirategura mwumve abarundi ba yansoresore za 2015 ivyo ariko barategura ku kandi ndazi neza yuko hari abarundi benshi baba bavugana nabo bamaze kumenya ano makuru. Rero abayamenye nkuyisangize mugerageze kubwira abarundi bagenzi babo kugira ngo batiramire amahoro n'umutekano mu gihugu cy'uburundi. Sigomba kwabwira bisha ngo ndabatakaniza umwanya muri kino kiganiro ninateguye ko tuyaga muri no minota 10 kandi Imana ikaba yadukundiye tukubahiriza uwo mwanya twanza tushimire cyane Imana mushobora byose yageze kwishoboye kugira ngo kino kiganiro kibagereho ndetse nubwo challenge zari nyinshi byabaye ngombwa yuko twigora cyane turi mu rugendo turafata akanya twavuga ati reka twanze tutangaze ino message kugira ngo abarundi bose abene igihugu bose bamenye uko ibintu biko biragenda hama bamenye ico basenyera. Twarababwiye neza yuko tutazobabwira amakuru y'ibihu ahubwo tuzobabwira amakuru y'ukuri kugira ngo mumenye ico musenga. Ashobora kubahenda mu makuru mugasengera ibitari ivyo ariko umugambi mubisha w'igihugu cy'u Rwanda ntabwo cyawusize hasi. Umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi nta narimwe bigeze bawushira hasi ahubwo
bakomeje kugerageza kuwushyira mu ngiro nubwo wakomeje kuburizwamo nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero kino kiganiro singomba kubaramisha ngo ndababwire byinshi, ndabasabe kudufyonda subscribe muri kino kiganiro, ndetse mugerageze uza muri commentaire mutangire ibitekerezo byanyu, munafyonde like bituma zino mbuga dukorera ko tubaha amakuru zidahigwa ngo zinjirirwe n'umwasi ngo azigire nayo ugasanga turamaze iminsi ariko turabaha amakuru nk'uko twamaze kubitegura canke twamaze kubibemerera. Jewe nitwa Codide Black, INB Info News. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Bakunzi b'ibitangaza makuru byacu na cyane bakurikiranira hafi bijanye na politiki yo mu karere k'ibiyaga binini, ndabaramukije. Jewe nitwa Codide Black, nkaba nkorera ikinyamakuru B-Info News. Abenshi bari baratubuze kubijanye n'ubusesanguzi canke no kubaha amakuru ari update kubiriko birabera mu buseruko bwa Kongo. Nagenda batumirire mwese kuza kuri B-Info News, saba abakurikirana umwami w'igisaka yuko mwohakubitiranaho kuko tubakunda kwa basangiza ubutumwa cyane bw'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, ndetse tubaha n'amafoto n'amavideo y'ababa batsinzo canke abari bapfiriye ku mirongo y'urugamba. Rero muze mwiyandikishe kuri B-Info News, link ibari ya mbere muri commentaire kugira ngo abari commentaire ya mbere kugira ngo mubiceho kugira ngo mushobore kuza kwiyabonesha ku rubuga rwacu kugira ngo muze muronka amakuru atakibazo cyaje. Ndangize ndabaramutsa, ndabifuriza ibihe byiza no kuba inyangamugayo. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVU mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.